uri mu ivyuma gutya nuguhagarika umutima ati nidufe. Kasanga kwa Mungu cyangwa kanga bari muri siporo bari muzagucya gusa. Kasanga n'umukecuru ari muzagucya. Ukibaza none uyu mukecuru aho yaririye none siporo ashake ntagaritse umutima shaka imyaka itera imbere. Nimuhagarike imitima, Yesu niwe nzira. Uyo urumodoka turamwizera kandi nitwibaza ati none nkubu intandara zomufata kandi intandara zifasha umuntu ziramugagaza. Iyo zifasha umuntu ziramugagaza uva nawe bariga turamwizera ati Kigali nituvuga ati none nkubu intandara zomufata yo ariko Makanyabugogo ba ni wizere Yesu ni wari kurivura. Ivi byose navyo numva ariko mani yo narayumva bene data acarama shiranga ebana magurutse numva meze neza ariko ngaha ariyo mani nuko ngize gutya numva ni sawa ati ni sawa ati ni sawa ati genda bana cyandagenda meze gutya fise mani vuga ati Yesu ni wenzira. Polisi nazati wewe agarara dupime ati nibiki mwebwe. Madame acabura kibanza cimbere twicara inyuma canza ndamureze canza ndeze madame dushise kuri ya mabuye nari nareze ko gwa rugabo ya mabuye sinababara ubwo nakuma numva amaswinge gusa ngaryoherwa. Madame ati sheri urababaye nkwabaho yari wabwo ndiko ndaryoherwa nariza shika nababaye ariko urugabo rugeze gwaje narababara kubera iki. Singura Bibiliya dusome ijambo ry'Imana ngo abikigiye dukeneye ijambo ry'Imana. Dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na mwene data Yohana. Mwene data Yohana igice 14 ku murongo wa mbere. Ibaza nta muntu atazi uyu murongo. Uyu murongo umwe gusa tuganire ikire ku mutima. Tusabe wahabonye avyaguruke asome. Yohana 14 umurongo wa mbere avango ntimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere tuvuge ngo amen. Ku muti w'amajambo avuga gute? Haravango Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Amen. Amen. Zinga Bibiliya turabane mu maso. Ndashimiye Imana impaye aka kanya guhagarara imbere yanyu. Ndasubiye kugaruka ubwa kabiri. Reka mvuge akantu kamwe rimwe gusa. Mubwirira mugenzo mubwira ati hari abaje rimwe ntibasubira kugaruka mubwira. None jewe nagarutse ndabishimiye Imana. Ndashimiye Imana na marayika w'uru rusengero umushumba aho ngaha abayavuganye n'abayoboye bakama kakanya. Umushumba wanyu ndamukunda cyane. Umunsi umwe yari yavyaye umwana w'umuhungu ico gihe. Uraze ko umuntu baza kumuraba rimwe ariko ico gihe nabiwe ukwezi kose baguma baza kumusura kandi bazana ibintu by'isosi n'isupu. Kandi rero iwiwe nta nkoko yirabura bafungura. Uyu munsi bari bazanye urukoko gwirabura nibarurya ariko ca darusekeza je nyene ndarusekeza. Twaguma tugisupu n'isosi baze umwana w'umuhungu misi yose baguma bakurano inkoko zera n'izindi yirabura nije nayisekeza. Ako karagaciyemwo Imana ibongera umugisha. Ibanga ryo guhezagirwa kugira uzohezagirwe kugira ufashwe. Shaka ndakwibutsa kugira uzofashwe
uzokunda umuntu aguhagaze imbere, kubera unkunze ivyo mvuga vyose urafashwa. Unkunze ntuvuga ngo yatevye, ngo ntuvuge hajya yashase kuvuga iki. Unkunze vyose uraryoherwa, ariko utankunda ushake witahire nuza gufashwa. Urumva urukundo rurenza vyose. Vuga akantu kamwe ndabibutse. Umunsi umwe nagiye muri Kongo ndigisha, baca barambara ati niwagaruka uzozanane n'umudami wawe. Je ngiye mu ivugabutumwa nijana jenyene, kirese bambariye ati uzanane n'umugore wawe, simurashaka kugorana. Nuko ndigisha ndagaruka, tuca tusubirana na madami wanje. Hanyuma rero muri Kongo imodoka zabo nta rutonde zifise, barapakira nk'indagara, bagapakira. Urumva bisi inyuma akajamo abantu 10. Cangira amahirwe madami aronke ikibanza c'imbere, je cyane cari inyuma. Tuca tugenda tureranye, ndaruha cangenda ndeze umugabo mugenzi wanje, nararushe. Tugeze mu binogo, ngambwira tuve ndakubwire ndiko ndaruha, ndiko baratari wewe. Hagarara, ndamubwira ati hagarara. Twashika mu mabuye ngote bana, ndiko narumia, ndiko ndababara. Hagarara. Twashika mu mabuye ngamufata ati ibi bisusu vyawe biriko birambabaza. Urumva twarize dushika, namubwiye amajambo mu buryo no kwigisha nabanje gutunganya. Nabatemani mbabarire, naje ndeze urugabo, ngeze mu mabuye nababaye, kubera yagumanye icarako ngo Mungu akusame. Nuko rero igikorane kirahera, tuca turagaruka. Madame acabura ikibanza c'imbere, tuca twicara inyuma, canza ndamureze. Canza ndeze madame, dushise kuri ya mabuye nari nareze ko gwa rugabo. Ya mabuye sinababara, ubwo naguma numva amaswinge gusa. Ngaryoherwa. Madame ati sheri urababaye nkwabaho, yari wabwo ndiko ndaryoherwa. Nariza shika ntababaye, ariko urugabo rugeze kwaje narababara. Kubera iki? Nari ndezo nakunda. Mbwirira mugenzi umbwira ati kunda umuvuga butumwa. Amen. Haleluya, haleluya. Niryo banga ryo guheza umuntu wari we wese azohagarara ngaha uzomukunde, ni uzofashwa. Yesu niwe nzira ibibazo vyawe vyose. Yesu niwe nzira ibibazo vyawe vyose. Yohana mwene Zebedayo, umuga wiwe wari wo kuroba, yari yafashe umuga wa papa wiwe wari wo kuroba. Aho niho Yesu yabasanze, arababwira ati nkurikira, zobagira uroba abantu. Ndabibutsa yuko yabakuye mu kuroba abamanukanye mu muji i Roma. Bavuga amakuru, ahantu baroba bari bafitaniye bifu n'abaroma, kubera bari baragararije abaroma. Abaroma barababwira ati rero mugumiyo, ntihazogire na kamwe kaza ngaha mu muji. Nabo barabishura ati tuzoguma nga turoba amafi niyatagwaza. Hajya amafi n'indagara nizo zitagwaza, ariko akanyama karagwaza, ariko gahaye abana batoyi karabakomeza. Baravuga ati tuzogumino. Igihe Yesu rero yabahamagaye ababwira ati nimunkurikire, zobagira uroba abantu. Yesu acabaje imbere, baravuga ati turonse umwami atuyoboye. Yesu abaje imbere buhoro buhoro, barazunguruka buhoro buhoro, bashiduka bashitse i Roma. Abaroma ati ngaba babandi tubagire gute? Reka tubice. Ariko baraba Yesu ari imbere yabo, bagatinya kubakorako. Namba uri kumwe na Yesu ntutinye. Bavuga ati mubakoreko. Petro yarafise umudomo yaraze kuvuga. Petro akabarunguruka ati mudukorako twebwe. Uyu yadukuye mu kuroba muramuzi. Aheruka kuzura umwana wa Yairo tubona. Aheruka kuzura Lazaro tumubona. Mwebwe
tuzure muca umutwe awubadike. Muramuzi yaduhamagaye, arashoboye. Abaroma ati ivyo uvuga byose n'uyo mudomo wawe muzogumane, ariko niyagenda tuzoba fyefyeta. Petero aravuga ati aje aruka kutubwira ati ari kumwe natwe gushika ku impera y'isi. Murabona mutugira iki mwebwe? Mutwishuze atwishurire, kandi nibigora mu kwishura hanyuma mukuru bagusanga yegera uca. Murabona bumva muri iyo minsi umwami Yesu yahinduye teme, aravuga ati vyoba vyiza nkagenda ndagiye mwemu yera niyoza. Petero ati karabaye, vyoba vyiza kagenda. Abaroma baradufyefyeta. Icyo ni ikintu cya mbere cyatumye bahagarika umutima, kubabwira ati vyoba vyiza nkagenda. Petero ati baratwica we. Ikintu cya mbere bahagarika umutima. Cya kabiri baravuga ati none niyagenda ninde azotwishurira umusoro? Yesu aravye mu mitima yabo, abona yuko bahagaritse imitima yabo, harababwira ati tangazo mu bibazo byanyu ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nimuhagarike imitima yanyu ngo mwizere data, ngo naje munyizere. Ibihagarika umutima ni vyinshi vyinshi. Inzara ishobora gutuma umuntu ahagarika umutima. Abana bashobora gutuma umuntu ahagarika umutima. Hari igihe abana bajya umuvyeyi akumva ubwoba. Hari igihe abana bajya ikiro c'umuceri ukamenya n'agakorasi. Vye umuvyeyi ataba abana bizobaho gute? Imyaka ishobora gutuma umuntu ahagarika umutima. Ikindi gihagarika umutima cyane n'urupfu. Nimwabona abantu baguma baterura ivyuma gutya, nuguhagarika umutima ati nidufe. Niwabona abantu baja muri sona nukugira nibafe n'umuriro, nibiki muze ngomba kurama nidufe. Kasanga kwa Mungu cyakwa kanga bari muri siporo bari muzagucya gusa, kasanga n'umukecuru ari muzagucya. Ukibaza none uyu mukecuru aho yaririye none siporo ashake ntagaritse umutima, shaka imyaka iteremere. Nimuhagarike imitima. Yesu niwe nzira. Haleluya. Niwe nzira y'ibibazo byawe byose, niwe nzira y'ibibazo byanje byose. Wowe gusa umwizere. Muramara ingere twizera abantu b'imodoka, abashoferi umuntu akamwizera. Nk'ubu navuye i Burundi kwa kangahe nagwa rugomvurukano runini, umushoferi umwe gusa twese turamwizera ngo aratushikana mu Rwanda. Uyo buru modoka turamwizera kandi nitwibaza ati none nkubu intandara zomufata, kandi intandara zifasha umuntu ziramugagaza. Iyo zifasha umuntu ziramugagaza uva nabo bariga turamwizera ati Kigali. Nituvuga ati none nkubu intandara zomufata, iyo ariko Makanyabugogo ba. Niwizere Yesu niwe ari kurivura, niwizere Yesu niwe ari kurivura. Tuzogerayo no mu buzima bwawe uzobaho. Nimuvuga ati amina. Yesu niwe nzira ibibazo byawe byose, niwe nzira. Uwitwa Petro, Revera Pasiteri, Herode aramufata, aravuga ati uyu muntu
ejo mu gatondo mu kunywa kayi zoba namwishe fye. Bibiri iravuga ngo abishengero baramusengera. Bibiri iravuga ati ngo muri iryo joro Yesu niwe nzira. Ngo araza amukoma mu mbavu ati Petero ati vyuka. Ati jewe ati ngo cyaravyuka. Cya kabiri ambara ati nambare charakubita kwa rambara. Icya gatatu ati ambara ibirato ati ibirato kubita n'ibirato. Icya kane kubita umusentire cyakubita umusentire. Icya gatanu ati nkurikira ni jewe nzira nkurikira. Zari zugi zitatu. Petero ati ndagukurikira ati izugi kwari zitatu. Hariho n'abasirikare ati wankurikira ni jewe nzira. Yesu aje imbere. Petero nawe inyuma yiwe wamenga na kabebe kari inyuma y'umuvyeyi. Buhoro buhoro ashise ku muryango wa mbere. Umuryango wa mbere kwera Yesu niwe nzira. Gwacarajabuka. Petero ziko ari we nzira. Rivera pastor akurikira Yesu. Umuryango ugira kabiri ashitseyo. Umuryango uruguruka. Cya kabiri asanga abasirikare barasinziriye. Narababwiye abantu basinzira kwishi. Hari abantu basinzira bameze gutya ate. Akaba n'abandi barabasinzira bakanuye. Ukibaza ati yafa ubwo ni muzima. Ageze gutya abona bariko baragona bakanuye ibigwanisho hariya. Abona afande ari muzagu yate Yesu ati ngwino. Petero ati nane ko bariko barandaba kumbe basinziriye. Yesu niwe nzira abisinziriza mu izina rya Yesu. Ibiguhiga bisinziriza mu izina rya Yesu. Wirenganira bisinziriza mu izina rya Yesu. Turashimiye Imana y'amezi 9 yarabisinzirije. Nubagiye kubisinziriza wirire bonane abisinziriza mu izina rya Yesu. Yesu aramubwira ati bana nubwo bikanuye birasinziriye. Naho bikanuye birasinziriye. Wesonga mbere washise imbere ku muryango mukuru. Nawe Yesu niwe nzira washise imbere. Wakenge karagaruka. Wamenya ko umwami Imana yamutabaye. Akenge kagaruke kugukorera Imana. Akenge kagaruka kugutanga amaturo. Akenge kagaruka kugutanga icacumi. Akenge kagaruke. Mbwirira mugazi umwira ati akenge kagaruke. Yesu niwe nzira. Nagiye mu gihugu kimwe baranyiba. Benga chini akanke 5 ujya atari 10. Baranyivye muri ico gihugu. Kandi nije nayabihereye amafaranga. Banyivye mu mayeri. Nije namuhaye gutya. Atamfashe ku nguvu ngo oya nagize gutya. Kumbe nigisuma. Nigishije muri ico gihugu. Hanyuma rero umuntu umwe amipataro mwiteraniro gutya. Ati ndamuhaye ipataro. Tusosa kambaza ati none juzo kwigisha tukajana akariha imodoka. Nuko akangabura akancisha muri restaurant. Akamisosi n'isupu mu mafaranga yiwe. Umuntu yo muntu umenya ko ari gisuma. Wapi sinarizi ko ari gisuma. Nuko ico gihe nuko turagumanga kumbe ariko ararereka mu gutaha. Hanyuma rero turarangiza baravuga ati baye umuntu w'Imana hoteli ndayivamo. Hanyuma rero ndaraba umuntu umwe ndabatereka mare kuri ya muntu ndamuramutse kubera mu gikorane nta mwanya narose. Arambaza tuzogenda ryari. Sena ndabate kwa kangahe. Haca aravuga ati rero madame yagize ikibazo gikomeye
kwa muganga ima amafaranga yose ufise ahubwo nzokongerereza nibutse ingene yamaye ipataro ngibuka ingene yamye sose n'isupu ubona wowe mwima wewe nije namuhaye yose ndamuha yose arayatwara umusugira kabiri ndamutelefone telefone irabura ja kwa pastor wamuna mayi pataro abahe wape nguriya ndamubona rimwe sizanasengera kumbe cari gisuma yo ndiyumvira ingene ntaha muri ico gihugu ndiyumvira ingene ntaha ndabura madame nawe ati sheri uzoza ryari abadamu nibubahwe icambere ntibamenya ko umugabo abura amafaranga nawe umwereka gutya ugiye kubarabara ugarutse aragusaba cyagura ati sheri none nta kintu warose kandi uvuye hajye icakabira abadamu nibubahwe abadamu icakabira abadamu akantu navumbuye kuri bo amafaranga ubahaye yose birakwirana ubaye 2 birakwirana ubaye 5 birakwirana umuhaye ngo aragusubiza ndagusubiza cyakubira ati vyakwiranye nivyo cyangwa sivyo ngirira mugazi ngati vyakwiranye nagusubiza uri umugabo nagusubiza kandi wiyenda mugira ati wayakoresheje gute yo ahubwo urongerako ku botike na vya bindi ahubwo papa Debora ongerako vyakwiranye nuko aguma telefona ngo none nguranzaniraka nanje sinambugira kubanyivye nanje atego ninaronka ndaguha ngumitaniraka candanuma ndiyumvire ngene mva muri ico gihugu yo cyambona umuntu mwambe amarifte mu kimodoka ati iki kimodoka uzokwicara inyuma ariko ndagushikana Bugande ati ntaco ikimodoka nyene cangenda ku Mana cyandurirako cyagenda gusa puku ndi nyuma yacu puku imisingahe maki Bugande ba ndavuga Bugande nta muntu twari tuzinanye mu mutima ati cyoshikana mu Rwanda sinobora gateka kashikana muhera kwe abacute fise mu Rwanda naca ndonka itike ndabura ndiko ndagenda n'inzara cangira ikigeragezo imodoka ikirangonga Bugande kirangonga cyangwa hasi nguye hasi cyanumva abantu bari kwarampepera mu kigande bapepera undi no atsindagira kumbe abampepera barabagande uwangonze yari umuzungu aguma atsindagira kandi atsindagira nuko atsindagira abona nikoma cyanumva ariko aravuga ivyongereza naje ucogina na kamwe narinzi na nico hofu mubuno menya tubiri ariko ico gihe nukuri icongereza rero kirarotana hari cyambere umuntu avuga ukamenga na kanyoni kariko numenye na kamwe nako yavuga yaratsindagira mu congereza ivyo byose navyo numva ariko mu vyo yavuga byose akantu numvise nace numva ati mani Yesu niwe nzira amadorari ndashira mu mufuko harabandanya avuga ibindi byose navyo numva avuze mani ngira gutya yamaye gatatu kumbe abumva icongereza yababwira ati rero ko nakugonze reka duhezanye uje kwa muganga polisi niyaza biraza kuba birebire ivi byose navyo numva ariko mani yo narayumva bene data acaramashira ngaha ebana magurutse numva meze neza ariko ngaha ariyo mani nuko ngize gutya numva ni sawa ati ni sawa ati genda bana candagenda meze gutya fise mani vuga ati Yesu niwe nzira polisi naza ati wewe agarara dupime ati nibiki mwebwe namubabariye Yesu niwe nzira nimuhagarike imitima yanyu
yanyu tuzoshikayo mu izina rya Yesu. Nimuhaguruke kuvuga menshi siko kuyamara. Vyaguruka. Vyaguruka. Shira ibiganza hejuru dusabe mareka rurusengero mu mushumba wacu aze ngaha asenga Imana muri biganza. Imana igucira inzira. Nuhagarika umutima wawe. Yesu ni we nzira. Amen. Reka dusenga Imana. Mana ishobora byose turagushimiye. Ibiduhagaritse imitima ni byinshi. Ubuzima tubayeho buduhagaritse imitima ndetse naho dutuye ni byinshi bituma imitima yacu ihangayika, ariko ijambo ryawe riratubwiye ngo nimuhagarika imitima mwizere Imana. Haleluya. Turagushimiye ko washyizeho uburuhukiro tukiriho. Turagushimiye ko haraho tugera tukaruhuka. Nahandi ni kuri wowe. Muri iri teraniro, muri iri joro ry'impinduka, reka imitima ihagaze yihe gutuza. Ibitumye abantu bari kure yawe, muri iri joro ry'impinduka sura buri wese. Muri iri joro ry'impinduka dusure. Sura uyu mugabo uhagaritse umutima. Sura uyu mubyeyi uhagaritse umutima. Sura uyu mukobwa n'uyu musore. Muri iri teraniro turambuye ibiganza byacu, turakwinginze dusure, uduhe ihumure. Kandi iyo uvuze biraba, kandi iyo utegetse birakomera. Nyemerera muri uyu mwanya, muri iri joro ry'impindura uhindure byinshi cyane. Muri iri joro ry'impinduka usure buri wese. Muri iri joro ry'impinduka uhindure ibintu byanze guhinduka. Muri iri joro ry'impinduka ukize indwara. Muri iri joro ry'impinduka ugaburira abashonje. Muri iri joro ry'impinduka wishyurira abantu imyenda. Muri iri joro ry'impinduka wambika abambaye ubusa. Muri iri joro ry'impinduka ukemura ibibazo byanze gukemuka. Muri iri joro ry'impinduka utwishyurira imyenda. Muri iri joro ry'impinduka uturwanira intambara tuzi. Muri iri joro ry'impinduka urwane n'izo tutazi. Muri iri joro ry'impinduka kora imirimo. Muri iri joro ry'impinduka dusure. Sura umutima wa buri wese uri imbere yawe muri iri joro ry'impinduka. Muri uyu mwanya twibutse ibyo wakoze ejo bundi. Twibutse ibyo wakoze mu kwezi kwa mbere. Twibutse ibyo wakoze mu kwezi kwa kabiri. Twibutse ibyo wakoze mu kwezi kwa gatatu. Twibutse ibyo wakoze mu kwa kane. Twibutse ibyo wakoze mu kwa gatanu. Twibutse ibyo wakoze mu kwa gatandatu. Twibutse ibyo wakoze mu kwa karindwi. N'ejo bundi mu kwa cyenda warakoze. Ibyo byose tubyibutse. Uracyari Imana ivuga bikabaho. Uracyari Imana itegeka bigakomera. Kubera iyo mpamvu uruka ukiza indwara zikomeye nizoroshye. Tugukomeye mu mashyi kuri Imana igize ibyirema. Tugukomeye mu mashyi kuko Imana igize ibyo ukora. Haleluya. Turagushimira urakoze. N'ubu uri mu kazi. Ibyo byose twizeye ko bikoze ku bwawe n'izina ryawe tubisabye twizeye. Amen.